hariho banshi muri urwo rwaruka nyene twese ntituvukira mu mafamiye angana, hariho abavukira mu mafamiye adafise uburyo bukwiye kugira bidevelope, hariho n'abavukira mu mafamiye nyene yishoboye, none abo bose boba bafise ama opportunité amwe kugira bashobore gushika ku marevi yabo. Ego ari ndabona ko yuko ahubwo abo bavukira mu miryango usanga itishoboye badafise uburyo bwinshi niyo bafise ico no kwita opportunité nini gusumba abavukiye mu kumengo byose bavyuzuye, kubera ko wasanze ari ubukene mu muryango akura yiyumvira gutora inyishu, akura yagerageza kwiyumvira ingene atora inyishu mu buzima bwiwe. Ego niko biramugora, ego niko kumbara ari byo bayifuza mugada acashika kubwo nyene, ariko abandi nabavukiye aho umengo biruzuye byose ugasanga kenshi nta nguvu zo kurondera bagira, ugasanga avuga bati ndizeye ko bazompa umurage ukwiye. Namavuga ni umutahe wa mbere dusangiye kwisi twese n'amasaha 28. Rero icyo umuntu yakoresha nico kimufasha gutera imbere canke kudatera imbere. Rero icaka biri nuko tuba dufise ubuzima, umuntu ahema, umuntu afise ubwenge, umuntu ashobora kugenda. Rero umuntu amaze kwiza imyaka 18 uko yo bari kose ntiyo kwitwaza ivyo abandi bashitseko, ivyo abandi baronse, abavyeyi baronse, ivyo ni vyabo barabirondeye mu gihe gikwiriye. Ego birashobora kukorohereza kugira ngo ushobore kwiga amashuri meza, kugira ngo uronke umutahe canke byo bazo gusigira ivyo bari barakoze hanyuma bigufashe gutera imbere. Ugiye kuraba igihambaye si umuryango umuntu avukiramwo n'ivyo umuryango wamuhaye, ninge nazo gukoresha ubumenyi yaronse igihe ageze kuba umuntu novuga aba independent, atakiri umuntu ategereza kuba azera ku bavyeyi biwe ko bazokwama ariko aramufasha mu buzima bwawe.